Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu no mwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye babiriko biravugwa mu bisata vyinshi bigiye bitandukanye gusa ahanini tukaza kugaruka kuri bivugwa ku biriko biraba ku muryango wahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni. Benshi murazi yuko nkuko twagiye tubigaruka ko mu makuru yacu atandukanye yobaye ku munsi w'ejo ndetse na kuri uno munsi ko Arengiyome Bunyoni agwariye mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega aho yo barashikanywe ku munsi wa kane w'indwi iheze ubwo yavanwaga mu iborero rikuru rya Gitega akajanwa kwivuriza muri ivyo bitaro. Umutekano wongerejwe ku buryo budasanzwe aho binavugwa yuko boba bakuvye abahora bacungera ikibanza gwaremwo inshuro zibiri. Hari abakozi b'iperereza bari ku bitaro bikuru vy'intara ya Gitega ndetse n'abapolisi bacungera umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu abo akaba ari bo bariko barakizura umwanya ku mwanya. Umuryango wa General Bunyoni rero woba wagiye kumuraba ariko ibintu ntivyari vyoroshe kuri uno munsi. Ni mu gihe kandi binavugwa yuko zimwe mu mpuzu za General Bunyoni zoba zaturiwe aho ku bitaro bikuru vya Gitega aho abantu bose baguye mu gahundwe muti vyagenze gute. Ibintu bibandanya kuba ku muryango wa General Bunyoni iyo agemuriwe aho ku bitaro Gitega ni ibintu bitangaje cyane. Ubundi yari yatanzwe itegeko yuko umutekera imfungurwa bagomba kujana n'ubundi kwimukana bakavana ku iborero rikuru rya Gitega bakajana ngaho ku bitaro bikuru vy'Igitega. Uyo nawe tukabibutsa ko yari karaca mu bihe bidasanzwe kuko nawe yariko arakorerwa agatotezo nkuko vyatangajwe namwe mu bapolisi bacungera umutekano ku iborero rikuru rya Gitega aho bavugaga yuko nawe boba bashaka kumuhindura ico umuryango wa Bunyoni n'ubundi wamye utipfuza. Mukibuka kandi ko umuryango wa General Bunyoni n'ubundi nawo wavuye kuba ibujumbura ukaja kuba mu gisagara ca Gitega aho bivugwa yuko nawo washaka kwegera aho umugabo apfungiwe. Ibintu rero vyo gusura Arengiyome Bunyoni hagware ni ibintu bitoroshe cyane muri kano kanya. Nkuko hari inkuru yigeze kuja ahabona hari kugenekerezo 14 kwezi kwa gatandatu umwaka w'2024 no kuvuga umwaka uheze aho hagiye habona inkuru y'imfura ya Bunyoni yasabwe gukura impuzu zose kugira yemererwe kuja kuraba se. Umukenyezi wa Bunyoni rero nawe yahuye n'ibitoroshe mu gihe nawe yari agemuriye umugabo wiwe ahagwari mu bitaro bikuru vya Gitega. Muti vyoba vyagenze gute? Navyo reka tubigaruke ko nkuko benshi bariko barabivuga amategeko ariko arava mu nzego zitandukanye gusa itegeko risumbani ryose rikaba ririko rirava mu biro vy'umukuru w'igihugu. Yasente niyo nkuru umupfasoni wa Arengiyome Bunyoni yari agiye gusura umugabo we hagware mu bitaro vy'intara Gitega nkuko abirekuriwe n'ubundi kuko n'ubundi aho yarapfungiye mu iborero rikuru rya Gitega umuryango warurekuriwe kuja kumuraba kabiri mu ndwi ariko bikavugwa yuko vyo vyarabaye kabiri mu kwezi kubera ingorane z'igitoro. Ibintu rero ntivyamworoheye ubwo yarashitse ku iborero rikuru Murantungi ubwo yarashitse ku bitaro bikuru vy'intara ya Gitega aho yasatswe bidasanzwe ndetse bikanavugwa yuko mu gusaka ko hoba havuyemwo impari zikomeye cyane. Uti ntimushobora gukora mu mfungurwa z'umugabo wanje mudakaravye. Umupfasoni ya Sente niyo nkuru yaragemuriye umugabo wiwe nkuko yarasanzwe abikora aho yarapfungiye ku iborero rikuru rya Gitega. Amakuru harakavuga yuko umuryango wa Bunyoni wabawugiyeyo ari abantu batatu gusa hakemererwa umuntu umwe kwinjira kuraba ingene Arengiyome Bunyoni amerewe aho ajyamitswe mu bitanda n'ubundi vyo mu bitaro vy'intara ya Gitega. Yasente niyo nkuru gushika ku bitaro vy'intara ya Gitega bamusatse bakoresheje icuma aho nta ngorane irimwo. Ingorane zadutse rero hageze gusaka imfungurwa yarazanye. Umupolisi yashatse gukora muri izo mfungurwa nukuvuga bamwe mu bahora n'ubundi mu bahawe itegeko ryo gucungera ikibanza Arengiyome Bunyoni agwaremwe mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Yasente niyo nkuru nawe aramurahira ararengwa ko adashobora kubikoramwe adakaravye. Utigenza genda ubanza ukarabe ubone kuza gukora mu mfungurwa z'umugabo wanje. Nagashavu kenshi umupolisi nawe ati genda uzana b'inzobe nkawe abari bo bazohora bagusaka. Umupolisi acaraja kwitwarira ku bari kubamukurira ngo aranse ko ndamusaka abandi bati mwihoze.
Tukabibutsa ko aba bakuriye umutekano waho Alain Guillaume Bunyoni agwariye ku bitaro bikuru vy'intara ya Gitega harimwo abaturutse ku kirimba c'umukuru w'igihugu muri ya kambi icungera inzego cane murazi ko amakamba acungera inzego nayo agabuyemwo imigwi. Hari kambi icungera umutekano w'umukuru w'igihugu n'umuryango we ndetse n'abandi bacungera abandi bategetsi, ariko bo ababo akaba ari special kuko ari bamwe bacungera ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Nuko rero haciye umwanya Yasente Niyonkuru aratinda araja kubaza ati mbega ko naje kwirabira umugabo wanje arembeye muri ibi bitaro, none sinza kubona uwo naje kuraba. Niho bamuha uyundi mupolisi muto mu mapete araheza arakaraba abona gusa kazamfungurwa za Yasente Niyonkuru yaragemuriye umugabo wiwe. Yasente Niyonkuru arinjira aragemurira umugabo wiwe araja no kumuraba. Hageze ko Yasente Niyonkuru rero asohoka abapolisi basubiriye baramusaka kuko mu cumba yasanzemwo umugabo wiwe Alain Guillaume Bunyoni hoba harimwo abaganga batatu. Abo baganga ngo boba basabwe ko botanga umwanya Yasente Niyonkuru akaraba umugabo wiwe, nubwo batoyaga gusa ngo ico yaragiye gukora nuko yokwirabira umugwayi wiwe ataco yinona. Abaganga bamwumviye nabo barasohoka mu cumba Alain Guillaume Bunyoni arembeyemwo. Gusa mu gusohoka abapolisi basubiriye baramusaka. Mu vyo yarasubije inyuma harimo umwambaro wa General Bunyoni. Umwambaro wa General Bunyoni nubundi kuko benshi murazi yuko iyo umuntu agwariye mu bitaro ndetse ari no mu cumba ca VIP baragira umwanya wo kumuhindurira impuzu yambara ku munsi. Rero umupfasoni wa Alain Guillaume Bunyoni nibwo yarasohokanye iyo myambaro Alain Guillaume Bunyoni yari yambaye mu minsi iheze. Imari rero ziba zirasubiriye kwaduka. Abapolisi bati izi mpuzu uzijanye hehe? Ubundi abanza aranuma hamara babwira ko iyo myambaro iyo bagiye kuyikorera isuku no kuvuga kuyimesa bazoyisubizayo nibasubira kumuraba yoba bajyango ba Bunyoni canke se umwana wese uzifuza kuza gusura ise wiwe harembeye nawe arashobora kuzoyigarukana. Abapolisi rero nabo bamurahiye ko adashobora gusohokana iyo myambaro. Uti nk'ubu yotumwa ko nk'ubu boza kumuraba badusavye raporo twe twosigurira iki abadukurira? Ese yogwara bo muhindurira ibitaro nk'ubakamudugana Bujumbura ho yojayo yambaye iki? Impuzu rero bazimwatsi uruhagarara nanone ruba ruradutse indurije hejuru kugezaho urongoye uhagarariye umutekano wo mwiperereza ndetse n'uwaturutse ku kirimba c'umukuru w'igihugu, umukuru w'ibitaro ndetse n'uhagarariye abaganga bariko barita ko Alain Guillaume Bunyoni baza kuraba ivyo ari vyo. Yasente Niyonkuru nibwo yagize ati reka basi ndazisubizeyo, nawe baramwankira ngo bazomenya bonyene ingene bazimuha. Yasente ati impuzu yambaye n'umugabo wanje mwishaka kwijana hehe? Urwamo rwabaye rwinshi. Niho rero Yasente Niyonkuru imbere yabo yizo ndongozi zose yoba uhagarariye ibitaro vy'intara ya Gitega, uhagarariye umutekano aho ngaho w'ingene ibikorwa vyo kuvura Alain Guillaume Bunyoni biriko biragenda ndetse n'abandi batandukanye begwa n'ico gikorwa, bavuga bati nimba Yasente Niyonkuru ati nimba mudashobora kwemera ko nzijana muhira mukaba mutemeye ko ndazijana ntimuzane kibirite tuziturire mvangaha zibaye umunyota. Vyahavuye bigenda gutyo nyene impuzu bazituriye zirasha zirahera. Yasente Niyonkuru abona gutaha abari ngaho bose yoba abacungereye umutekano w'icumba Alain Guillaume Bunyoni agwariyemwo ndetse n'abandi batandukanye bari bahejeje kubona ivyo ari bimaze kuba bose basigaye bajumarariwe. Ni mu gihe umwe mu bapolisi yoba yabajijwe mu bapolisi bari ngaho yabajijwe icivyo bintu vyavuye ko akavuga ko biketse ko mupfumu yo bari yamutumye ko bamushira izo mpuzu za Bunyoni. Ku ruhande rw'abegereye umuryango wa Bunyoni bo bakavuga ko bagize amakenga babonye abapolisi bashaka kugumana izo mpuzu zambawe na Bunyoni kandi ngo ntibashake ko zisubizwa muhira kwa Bunyoni. Nabo nyene ngo biketse ko izishobora kujanwa ku mupfumu. Nibindi vyinshi biriko biravugwa cyane kuri ibi. Ayo niyo makuru dejeje kuronka mu mwanya muto uheze, gusa hari nibindi turiko turarondera cyane ku bishobora kuba vyabaye imbere yuko uyu mupfasoni wa Alain Guillaume Bunyoni ahabwa uruhusha, no kuvuga yemererwa kuja kuraba aho Alain Guillaume Bunyoni agwariye. Navyo tukaba turiko turabitohoza tukaza kubigaruka ko mu nyuma.
uti naho haguma havugwa amajambo ngo imfashanyo ntazo dukeneye, dukwiye kumenya ko Burundi tukizikeneye kugira ngo Burundi buve muri kano kaga burimwo. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uno munsi genekerezo 15 gitugutu y'umwaka w'ibihumbi 2025 na Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem mu gihe umushikiranganje w'ikigega ca leta aheruka kumenyesha ko ishigwa mu ngiro y'imigambi ya leta ifashwamwo n'abafatanyabikorwa b'u Burundi riri ku rugero ruto cane ku bundi kandi uburyo buhari. Faustin Ndikumana yagize ati ivyo vyuko amafaranga atangwa ku Burundi ariko ntakoreshwe si ivy'ubu, ako nakageso kamye kuva kera kamaze imyaka. Muribuka tuja i Geneve kurondera amafaranga azokoreshwa mu mugambi wa CCRP ya kabiri yo kurwanya ubukene. Ajya amafaranga ari yemewe nta na 20 yashoboye kuboneka. Ivyo rero bigaca bituma imigambi iterambere icerwa. Urugomero Gigi Murembwe rumaze hafi imyaka 20 ruriko rurubakwa kubera gucerwa. Ivyo rero bica bituma abatanga amafaranga batakaza icizere ku gihugu. Hageze ko bayatanga bakabanza kubaza insiguro. Uko rero bagutakariza icizere nako nayo baguha insorosoro naho nyene ubanje gusigura. Ugasanga ari ingingo zirinda kuva Washington kugira ngo amafaranga asohoke, ariko ugasanga ibindi bihugu barabe amafaranga atankomanzi bikaguma bitera imbere. Ngo raba mu gisata cikawa nta kigenda, igitoro n'ingorane, umuyaga nkuba ni ikibazo, internet nayo ni gucyo nyene, nabamukera rugendo ntibakiza ku bwinshi ku bwizo ngorane. Ivyo byose rero ni ibintu bituma nabozanira karusha igihugu bavuga bati ntibakwirirwa baraza muri ico gihugu kimeze gutyo. Ingorane ikibitera ni iki giturire n'abantu bamaze kugira ico bita clientelisme muri nomination mu gushiraho abatwara imigambi bakaraba abantu ngo bakomeye mu mugambwe ngo naba genero ngo babaye pare hamwe uza wumva ngo nije nagusaba ico kibanza nawe nyine aretur uzozurama ibi nibi nti hajeho umuntu abishoboye ugasanga umugambi uri kuradindira. Akabandanya agira ati tumenye ico dushaka. Izo ni ingaruka zigaruka ku Barundi. Abarongozi bakwiye kumenya ko ayo mashiramwe adufata mu mugongo ari atuma tuva mu kaga kuko izinjyane igihugu caciyemwo zaraducerereje cyane kugira ngo igihugu kivaho kiri ni ibibazo. Yasozera yamenyesha ko bimwe mu muti wotogwa ruko abategetsi bokwemera ko Uburundi bugikeneye imfashanyo. Yagize ati umuti nuko twokwemera ko izi mfashanyo duhabwa tukizikeneye, tuzirondere zize gufasha mu iterambere ry'igihugu. Ivyo gufata amadiskuru tuvuga ngo imfashanyo ntazo dukeneye ariko ugasanga muri bije y'igihugu imiradi zirenga igihumbi ngo bazizeye mu mfashanyo birayobeye. Icya kabiri nukuraba abantu babishoboye, hakabaho kandi konkuhu guhayanwa hakaboneka umuntu abishoboye na CV imeze neza. Bishobotse kandi akaza umunyamahanga kubikora kuko hako hakazo Murundi agatuma imiliyoni 14 z'abarundi zihwera, hopfuma haza gukora umunyamahanga akarokora abarundi benshi. Umurundi kanaka atabishoboye hawa akazi n'igihugu kiba kiriko kirasubira inyuma nk'uko vyatangajwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Mu yandi makuru kandi biravuga ati inka uyikama ico wayihaye, nimba leta idashaka kuduhe mu mushara mwiza nayo ntikwiye kudusaba gutanga ubumenyi bw'akanovera. Izo ni vyashikirijwe na sendika y'abakozi ba kaminuza nderabigisha mu Burundi. Hari kuri uyu munsi genekerezo 15 gitugutu mu nyubako z'iyo kaminuza aho bari baramutse bagira inama yo kwigira hamwe ingene botorera umuti ibibazo vy'umushahara bahabwa muto cyane udakwiriye ibikorwa bakora. Muri yo nama bigisha ca kimwe n'abakozi ba kaminuza muri rusangi bagira bati uyu munsi ugitangura kwigisha uwo muri kaminuza isanzwe ahembwa ibihumbi amajana 4, usanga atandi ibihumbi 50 by'amafaranga yo mu Burundi asumvya umudeseti yigisha mu mashuri y'intango muri école primaire, maze ugasanga amafaranga bamuha n'agashumbusho kuburarangana n'ibihumbi 50 bivanye n'urugero rwiwe. Ikibabaje nuko abenegihugu batubonye turengana bibaza ko duhembwa amamiliyoni. Muri uwo mushahara kugira ngo umwigisha ashobore kuronka aharara bimusaba kuja kumusaga canke mu buyenzi agapanga, kandi ntiyashobora kubonekamwo inzu irenze icumba kimwe ugasanga ajyama iruhande y'amasafuriya. Bagira bati birateye isoni. Kubwa Albert Nyamwansi arongoye abakozi muri iyo kaminuza nderabigisha, ico kibazo cyo kudugiriza imishahara abakozi
bakirindiranye igishika kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ariko kandi kiguma kizana ingaruka mbi ku buzima busanzwe ku kazi ndetse no ku bumenyi bw'abanyeshure. Uti uwo mushahara utuma dusuzugurwa tukabaho nabi, ntituba tukironka uburyo bwo kugira ubushakashatsi. Byarigeze gushika mu gisata ndimwo ca Génie Mécanique, abigisha indwi baraheba akazi, byatumye abigisha basigaye bagira akazi kenshi, abanyeshure nabo bagaheza ivyigwa batevye. Muri yo nama abakozi basaba leta bati nibatembere mu karere ka EAC babaze igitigiri c'imishahara y'abakozi ba kaminuza ya leta hama bagire ico bakoze. Bibaza utubazo tw'amadidane bati ni gute umunyeshure dusohora ngaha afise impamyabushobozi ya master ashika arusha umushahara twebwe twamwigishije kandi dufise impamyabushobozi y'umurenge ya doktora naho nyene twigiye hanze y'igihugu, bakitwaza ngo nuko akora muri OBR canke muri BRB. Kuba umukozi wa kaminuza nderabigisha adakora ibikorwa bijanye n'amafaranga y'igihugu nka BRB canke OBR yoca agwa mu mporero agaca ahembwa amafaranga make. Bongera ko bati birababaje kubona umukozi wa kaminuza amara umwanya wiwe wose agira ubushakashatsi arondera ingene yotanga ubumenyi bw'akanovera azoha abakora ibikorwa bihambaye biteza imbere igihugu ariko agaca ahembwa amafaranga y'intica n'ikizi adashobora no kumutungira umuryango. Bibutsa ko bashira politike mu ngiro abashira politike mu ngiro aribo bigishije bagira bati rero aho kuzirikana ku kamaro k'ubumenyi twabahaye ngo batudugiriza agashara maze umwuga wacu ugira agaciro baradusuzugura. Nibagumize kumuzirikanye kubwo buhinga n'ubumenyi bwose bakoresha ari twebwe tububaha. Abigisha bakavuga ko hamwe ico kibazo kitotorega umuti bishobora kugira ingaruka ku bikorwa vya kaminuza no ku bumenyi bw'abanyeshure. Bo bakabona ko naho ari gisata cego ubushikiranganje bw'indero bahurije ku ngingo yo kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira ngo bamusabe kubagendera kugira ngo bamushikirize ibibazo bafise mu bijanye n'imisharana cyane ko ariwe afise ububasha bwo kuyibadugiriza. Garera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya n'umuhuza TV Imana bahezagire amakuru yacu yo arabandanya.